nini binini winjire hariya mu mashambre y'indembe, hariya hari abantu barembye, utembere uve kuri umwe uje ku wundi, uzobona abantu, uzokwigishwa, uzokumva muri wewe hari ikintu kiriko kirakwigisha, ata muntu numwe ariko arakwigisha, uzumva ijwi riguma rikwigisha, uzobona abagabo banini, abiza amashuri akomeye, abanyamafaranga bakomeye, abafise inkomezi z'umubiri, abagusumbya akaranga, uzobona ubuzima buriko burabacika, bariko baragerageza kuburekipera bidakunda, uzobona bariko barafata impemu bazishakisha bazibura, uje hariya mu mashambre y'indembe uzokwiga, uvuye hariya mu mashambre y'indembe, hariya muri bitaro by'abantu barembye canke muri bijya bice by'abantu barembye, ucugenda wicishe kuri moroge, hariya babika abantu mu gatondo bavuye mu mubiri, uzobona inkumi, abapapa, abana, abadamu, abari bafise imbanyi, abantu beza, abajene, uzobona bariko baratonda mu gatondo umwanya wari wose, uzoshaka uve ku bitaro uje ku bindi, uve ku bindi uje ku bindi, uzokumva umwigisha ariko arakwigisha ko ukwiye guca bugufi, ibiriko biraguhenda byose naho wowe umubiri byose ataco bimaze, uzokumva mpemu yera ariko arakubwira ati woshaka wokubaha Imana. Uzokumva mpemu yera ariko arakubwira ati woshaka wokubaha iki? Imana. Uvuye mu ico kibanza kigira kangahe? Kabiri, uzoca uriha itiki, ucuva ngaha ugende hariya bita ku mpanda, ugire visite, utembere ku mpanda, ata muntu numwe, ntiuze wite kuri bajya bahamba, oya, uzogire visite, ugera ku muntu usoma, uzosanga umuntu yarakomeye, uzosanga abubahwa, abantu bakomeye, bari bubashwe ku buryo bw'amafaranga, bari bubashwe ku buryo bw'amashuri, uzosanga hari abadoktera, uzosanga ivyo badashiramwo gusa n'abagwizatunga kuko hariya ntibabamwe, nta nabubahwa baba hariya, nta n'abagwizatunga baba hariya, nta n'abadokteri baba hariya. Mugabo uzogenda uzoguma ubona ibintu byanditse bizokwereka ati uyu muntu yaragikomeye akihari, yari umuntu atinyitse biraboneka, uravye ibyo bamukoreye, uravye ibyo bamwubakiye, uravye korotire bamuhaye, uravye ibintu, uzovuga ati uyu muntu nimbaraga faranga, nimba ikindi kintu agihari, uzobona bizokwigisha. Hanyuma uzoca ubona ko aho hantu bari ariho nawe bucuja, umwanya wari wose ari urariye kugirana kuja, ibyo bintu uzobikore. Niwumva umubiri uriko kuduza, niwumva itunga ririko rirakuduza, niwumva hari ibintu biriko birakuduza, niwabona hari umuntu akubangamiye imbere yawe, niwabona hari umuntu agutsikamiye akononye, uzofate kugira ubifate bisanzwe, uzofata urwo rugendo uje hamwe, uje n'ahandi. Ivyo bibanza bitatu niwabishikako bizokwereka, naho haba hari umuntu aguhagurukiye, bizokwereka yuko ari bisanzwe, kuko nawe baguharukiye uyu munsi ni gihe ciwe, mugabo itururiro ryiwe hari ikindi kibanza azojamwo kandi muzokijanamwo, naco bitwaye rero. Ivyo ni bibanza bikwiye kukwigisha. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Nabivuza mu ntumbero yuko ukwiye kugaruka, garuka ngaha turiko turarengana, ibibazo urimwo sivyo warazwe, sivyo uzogumamwo, oya, turiko turirenganira. Garuka urabe ubushobozi bw'Imana, iyumvira ivyo bintu bukwibutse kubona uri hano utari muri ibyo bibanza bitatu mvuze, warukwiye gushima Imana. Warukwiye gushima iki? Haleluya. Warukwiye gushima Imana ukuri kose, kavuga ati ndagushimiye ko ntari muri chambre y'indembe, ndagushimiye
ko ntari hariya muri moroge, ndagushimiye ko ntari muri kiriya kibanza cyari yepfo tuvuze. Wari ukwiye gushima Imana, reka kuvuga ngo Imana yarampemukiye, Imana wari ukwiye gushima Imana mwaka kanya ukarengana ibyo byose ukabona ko hari igikorwa cy'Imana Data wa twese amaze gukora ku buzima bwawe. Yabandi gawe mbanguye gutera haleluya. Sawa, reka dusangire ijambo ry'Imana kandi ijambo riradufasha. Dusome ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turarisoma dusaba umuntu adufasha afise nk'umurayi mikrofone nziza. Mumpere frere docteur hariya adufasha ko nta wundi musomye. Ya mikrofone irihe? Sawa, mumpere. Aho tugiye gusoma, turasoma hariya Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo. Igitabo cyo Kuvayo ibice 24, ibice 24, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mikrofone. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho akomeza isezerano ryiwe n'Abisirayeli. Uhoraho abarira Mose ati duga hondi mwene Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru bo mu Bisirayeli 70 musenge mukiri kure. Mose abariwe yigira hafi yanje wenyene, ariko bo bari kumwe ntibanyegere canke abandi bantu ngo badugane nawe. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Mudufashe iyo mikrofone ivuge neza, nimbara amapira mushiremo yanyu iyo mikrofone ivuge neza. Twumvise imirongo ibiri gusa. Ahantu hari ijambo narose kandi nkeneye kuri jewe kandi nawe ukeneye. Umuntu wese ari hano amfashe gutahura ijambo ngiye kuvugana nawe cyangwa ijambo Imana igomba kuvugana nawe. Mu mirongo ibiri twumvise ko Imana yabwiye Mose n'abandi bavuze amazina bahejeje gusoma ku murongo wa mbere mw'iki gice. Yabwira Mose ngo Mose genda ubwire bariya bose bazi n'abandi 70 mbere harimo n'abakuru mu Bisirayeli baza kugira ane gusenga. Imana ishimwe. Baza kugira gute? Gusenga. Ariko uko baza gusenga kose abandi basengera kure ntibanyegere. Turetse Mose wenyene abari wanyegera dusenge anyegereye. Imana idufashe cyane. Mwaya majambo mfise ijambo ryo kuri Mose agirirwa amahirwe. Sinibaza ko amahirwe gusa, arengeye n'amahirwe, aronka Faveur. Ijambo mfise uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana igushoboze kuronka Faveur abandi badashoboye kuronka. Imana iguhe gutona gusumba abandi badashoboye gutona. Yo, ndafashijwe n'ukuri kose. Bwira mugenzi wawe ati Faveur. Cyangwa mubwira ati gutona. Haleluya. Nibajije iyi Faveur Mose yaronse. Ngo bagiye bose bahaza bagire gute? Basenge. Mugabo 70 basengere hariya hehe kure. Kandi harimo n'abakuru bose basengere kure. Iradondagura n'abantu tuzi Imana isa nkiyemera basengere hehe kure. Ariko wewe wenyene abari unyegere usenge unyegereye hafi yanjye. Faveur. Aka kantu kamfashije. Yo numva umenga nasaze muri
numva umenga hari ibintu by'ibipatosi patosi 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 ni mu Kigiriki n'amavuta ni ibintu by'ibivutavuta byo mu buryo bw'impemu. Ni ibintu bituma umuntu aryoherwa. Mu bintu by'ibifungurwa reka mvuge jewe, reka nivugira ibintu nkunda jewe nkunda mu bifungurwa. Ndabivuge jewe ndakunda agafi uraza agakeke wewe uri kurakarya urumva ibipatosi mu bintu. Ikindi nkunda ni inyama y'impene yokeje, akaboga kokeje k'impene kakafisa akanure katagumye koroshe uri kurakarya urumva akapatosi gatandukanye n'ikindi n'izindi nyama gatandukanye. Aho ni mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impemu hari igihe umuntu aba ariko arasenga akumva ibipatosi bije mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Akumva mpemu yera ariko araza patosi kaza urugabo runini nk'uku kwanjye rukaca rutangura kurira. Haleluya! Rugatangura kurira, rugatangura kwemera ibyo umuntu atokwemezwa n'ubundi. Ni patosi iba yurutse kumwemeza. Patosi yije mu masengesho umuntu atangura kumva umunezero wa mpemu yera. Haleluya! Numvise icyo kipatosi siyo ntumbero nariko ndigisha, ariko numvise Mana ishimwe cyane. Naho utaratahura icyo ndiko ndavuga uratinda ugitahure. Faveur canke gutona. Dusomere Kuvayo 3:3 were ku murongo waho wa 11. Hari ibice byinshi ariko mpava ntashobora kubisoma. 11 Kuvayo 33:11 twumve. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uhoraho akiganira na Mose imbona nkubone nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Faveur! Maze Mose agasubira aho bashagaje. Ariko umufasha wiwe Yosuwa na mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. Amen. Haleluya! Umuntu yafise faveur aganira n'Imana imbona nkubone. Yesu we numva mfise amatsiko canke kwibaza ko abantu bose ibyo muriko muribaza nibaza muriko muribaza iki. Je sindiko ubu reka niyumvire mu kibanza cyawe. Urakeneye faveur? Urakeneye faveur Imana? Uriko numva ndiko ndibaza ikibazo kivuga ngo mbega ndi nkawe nariko cyanibaza ati pastor ndakubaze ndabikunze ibyo bintu kugira ngo niyo faveur byogenda gute. Cyane mvumenga ni we niko ndi nkawe niko nacanda kubaza, ariko jewe ndakeneye faveur. Mose ngo maze kuronka faveur agirirwa amahirwe kugera ku rugaraganira n'Imana imbona nkubone nakujya kumugenzi na mugenzi we. Ariko Yosuwa ntiyari yemerewe kuva mu ihema, Imana yayihemagarira mu ihema. Ariko Mose we imuha faveur, imuha igikundiro, imuha gutani, iramwemerera kuganira nayo nta kundi umugenzi aganira n'uwundi. Ariko yabandi nkawe mbanteye. Haleluya! Ndakeneye kuganira n'Imana, ndakeneye iyo faveur, niyo ndiko ndashakisha. Cyane ndiko ndashakisha faveur yo kuganira n'Imana imbona. Erega birashoboka, erega birashoboka, erega birashoboka. Haleluya! Yo nafashijwe we, nafashijwe. Iyo umuntu afise faveur hari ibintu iyo faveur irakomeye cyane gose. Iyo umuntu afise faveur agira abafise ubushobozi bukomeye cyane. Hari ahandi Imana yamubariye ati Mose namuhaye faveur iruti y'abandi. Ati mbere iyo usomye
naho tutoja kuhasoma uraza kuhasoma hariya Guharura 12 ku murongo w'8 ngo mvugana nawe imbona nkubone, mvugana nawe imbona nkubone. Iyo umuntu afise iyo faveur aronka, narabonye umunsi umwe Miriyamu amuhagurukiye, ahagurukira umuntu afise iki? Urakeneye faveur kandi niwayigira hari abazoguhagurukira, uzomenya agaciro ka faveur. Ubonye ibiguhagurukira uzabona igikorwa cyo kubona ko ufise faveur, ubonye abantu baguhagurukiye. Ibintu nibyaguhagurukira, abadayimoni nibaguhagurukira, uzobona icyiza cya faveur. Mose ari gusenga, abantu baramuhagurukira, batangura guhinduka. Baravuga ngo aho Mose aguma yiyemera ngo niwe avugana n'Imana wenyene, mbega tweho nituvugana nayo, mbega ahurira nayo he? Kubera ikari wavugana nawe wenyene. Baramuhagurukira, baramugwanya, baravuga, barasubira mbere, barahinduka, bicurira ibimasa, ibindi bimazi, ibindi bintu by'ibika byo gusenga, bafata ingingo yo gusenga ibindi bimazi, ibindi bimasa. Baravuga ati Mose n'Imana yiwe turayihevye. Mose n'ufise faveur yahawe amahirwe yo kuvugana n'Imana imbona nkubone, yahawe amahirwe yo kuvugana n'Imana nk'uyagana mugenzi we. Ataravuga ngo uyu munsi bigomba kumenyekana. Abari mu ruhande rw'abafise faveur baze hano kubona ufise faveur. Abari mu ruhande abemera ufise faveur, abari mu ruhande rw'ufise faveur baze hano. Yo ngo bamwe batabaza ku ruhande rw'iwe, abandi baravuga ati ntibishoboka, wakunze tukubona. Baramubona, aravuga ngo uyu munsi bimenyekana. Imana senga n'iminyemera ndategetse uyu mwanya nyene nguruye ikinogo isi yasamira mire. Igihe uzoba uri kuragwana n'ufise faveur, uzobona ubushobozi bwa faveur. Yabandi kawe bateye haleluya. Nukuri kose ndakeneye faveur y'Imana. Yo ndakeneye gutona Mana yanje, ndakeneye gutona ku Mana. Uze wirinde gutona ku muntu ariko utone ku Mana. Mose arabona Imana imbona nkubone, abantu bose barabibona. Haleluya. Nanezerewe. Dusomere hariya Guharura 12. Shaka dusomere murongo wa mbere, udusomere n'umurongo w'8, iyo 20 gusa. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Miriyamu na Aroni bagirira Mose ishari kubera faveur. Miriyamu na Aroni banegura Mose. Aho ne ku murongo wa kangahe? Wa mbere. Wa shaka ucusoma n'umurongo w'8, wa mbere n'uw'8 gusa. Sawa. Miriyamu na Aroni banegura Mose kuko umunyetopiyakazi yabiriye, kuko umunyetopiyakazi yari yaramwabiriye koko. Murongo w'8, uyowe twama twivuganira mu kanwa n'akandi mfoboye ntafinze, kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. None rero niki cyatumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Uze wirinde kunegura canke gusuzugura canke kugirira ishari wahawe na faveur y'iki? Ufise faveur y'Imana. Kuko bizokuzanira ikibazo. Ndagomba mumenye ubushobozi bwa faveur. Kujya gutona Imana gutonesha imbere yabo muvukana. Kandi nawe ugwani intambara yo gutona imbere y'Imana kugira uronke faveur abandi batagize nke. Teme dufise ndakwipfuriza kugira faveur abandi badafise. Mu kintu icyo ari cyo cyose uronke faveur abandi badafise. Ndabizi neza uratinda uratahura neza. Iyo umuntu afise faveur abandi badafise, abafise ubutunzi bwose, abafise n'ubuzima bwose, abafise n'ibintu byose, ivyo ngo bitahura, afise n'ingabire zose.
nivyo canke sivyo? Faveur y'Imana. Yo nabonye Mose faveur yari afise zabaye nyinshi cyane umurengera. Mani gushoboze kugira faveur. Dusomere gusubira mu byagezwe urabe faveur Mose yari afise. Ico yakoze gusubira mu byagezwe 200 yonyene 34 umurongo w'9 n'uw'10 urabe faveur. Uzoshaka kugira inshuti ufise faveur. Umuntu yagiriwe amahirwe akaronka faveur uzomugira umucuti. Aha. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Kandi Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye mpemu y'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitse kw'ibiganza. Nuko Abisirayeli baramwumvira bagenza nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Yosuwa mwene nde yari yuzuye iki? Mpemu y'ubwenge. Yari yuzuye mpemu y'iki? Ubwenge. Yiri jambo ntimubyumva ni Kirundi canke ni kiki? Yari yuzuye impemu y'iki? Kubera iki? Kubera Mose yari yamurambitse kw'iki? Mu yandi majambo yari yamutransfeye mu ingabire y'iki? Y'ubwenge. Ariko kintu muriko muracuba? Iyo umuntu afise faveur, iyo faveur izana ibintu, itanga n'ubwenge, itanga n'amafaranga, itanga n'igikundi, itanga n'intebe, itanga n'ibintu byose. Iyo umuntu afise faveur y'Imana naryohewe cyane. Yosuwa yari yuzuye impemu y'Imana kubera Mose yari yamurambitse kwiki? Yari yamuhaye iyo mpemu y'ubwenge. Mana igushoboze gutahura umuntu ari imbere yawe cyangwa igutahure kumenya umuntu afise faveur. Umuntu ni wabana umuntu afise faveur y'Imana y'ibintu bitandukanye. Niyegereze rondera inzira zose zotuma umuca kw'ibihombo y'iki y'ubwenge. Kuicumi wahasoma? Kuicumi sindahasoma. Havuga ngo kandi mu Bisirayeli ntihigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose uwo Uhoraho yirobanuriye nawe mbona nkubone. Amen. Kandi mu Bisirayeli bose ntihigeze haboneka umuntu ahwanye na Mose kubera uwo muntu yari yirobanuriwe n'Imana. Niba abona umuntu yarobanuwe n'Imana aba afise faveur. Faveur abandi batafise. Niba abona watoranijwe n'Imana, niba abona uwahamagawe n'Imana by'ukuri akwije kondisiyo zo guhamagarwa n'Imana aba afise transfer. Ashobora gutransfera urupfu, ashobora gutransfera ubugingo, ashobora gutransfera ubwenge, ashobora gutransfera ingabire, ashobora gutransfera kubaho, ashobora gutransfera amafaranga, ashobora gutransfera ubushobozi. Yaba ndi nkawe bante. Haleluya. Hallelujah. Yo. Hallelujah. Mani guha ubuntu bwa faveur. Hakiri ubutunzi bukomeye no kugira faveur imbere y'Imana. Ubutoni imbere y'Imana. Iyo umuntu atoni imbere y'Imana, Imana imwereka ibyo mu isi ikamwereka n'ibyo mu ijuru. Iyo umuntu atonye akaba afise imuko gutona ariyo faveur agenda azi ubuzima bwiwe bwose. Igihe wowe ugenda utazi n'ikintu nakimwe mwicara nakuzi aragusoma. Haleluya. Oya haleluya. Faveur gutona Imana ishimwe cyane. Iyo faveur gira mugenza bati faveur y'Imana. Ndakeneye faveur y'Imana. Iyo faveur niyo yafashije Mose. Haleluya. Ituma Imana ishyiraho ibimenyetso birenga 10. Yamubwira ngo kubwira baze bakwemere n'amasezerano yagiraniye na Mose. Imana ishimwe cyane. Igihugu cyose gihinduka amaraso. Abantu baza kuvoma robine bagasangana amaraso, baja mu kiyaga bagasangana amaraso, bateka bagasangana amaraso. Faveur ihindura ibintu. Imana iguhe faveur abandi badafise. Izane n'ibyo mu buzima bwawe. Ndinda Imana data batwese. Izane faveur muri le pantare. Izane gukora. Ariko Mana yanjye ariko abariko baradukurikirana. Haleluya. Igihugu cya Egiputa cyose Egiputa ihinduka amaraso. Ivyahereye aho amaraso ntiyemeza Farawo. Aramwe aremera mu mwanya muto arahinduka.
bukeye Imana iravuga ati Mose naguhaye Faveur mu nkoni yawe tumbereza hariya kwa Farawo urabe icyo nza gukora mu gatondo ka kare. Mose kubera gutona yatoneshejwe n'Imana, Faveur yahawe n'Imana, mu gatondo azindukana inkoni ayitumbereza kwa Farawo. Igihugu cyose mu gatondo hari ibintu biti bikere, muri dushe ibikere, ku matera ibikere, mu isafuriya ibikere, kwa Farawo mu rupangu ibikere, abantu bose ibikere, bimwe binini bumwe buto bimwe uburyo bwose ibikere biratera desorde. Farawo yikungumura wishuka asanga aryamanye n'ibikere, yururuka ngo ahunge asanga n'ibikere. Imana iguhe Faveur yemeje umwasi wawe. Haleluya. Ndibaza ko bihereye aho ava ngaho mu rupangu, ava ngaho ibwami aja mu yindi ntara, aho yaca hose mwibarabara amadodane byari bikere gihugu cyose ibikere. Umva ibikere ni ukuvuga sinzi yo ariko Imana ni nyabushobozi, ariko ivyo bikere byavuye iravuga ijambo gusa ngo ibikere biza igihugu cyose cyuzura ibikere, n'isafuriya ibikere. Kugera naho bategura abasirikare bacunga isafuriya kugira ngo ibikere ntibije mu safuriya, bagakubita imbabura aho, hakaba n'abasoda n'abandi bantu n'abarinzi bacunga ibikere. Mugabo yapfundurira gutya bikaba byasimbiye, ibikere birasimba. Yagira ngo afundure arabe ko amazi akirimo kiriyo, isafuriya bakamena bagafata ibindi. Imana iguhe Faveur. Faveur ituma ata muntu ayitangira. Niwagira Faveur, niwagira gutona bidatangirwa n'abantu. Oya Mana we ndafashijwe, rondera Faveur, rondera gutona ku Mana, gutona. Ariko Mana yo mwijuru, haleluya. Ibikere biracanga igisagara cyose, igihugu cyose haraba desordre. Farawo ati ndemeye mugabo nge Mose kubera Faveur Imana yaguhaye ndahagaritse ndarekuye abantu nibagende. Arabarekura bacitegura ngo bagenda, ati ndisubiyeko. Imana ati ntacyo bitwaye. Mose asubira kwa Farawo ati nahinduye. Abwira Imana ati Mose rega yagazwe. Aramubwira turi Imana namubwira turacandonderera iki ko Faveur iri mu biganza byawe. Fata yankoni yitumbereza kwa Mose bade kwa Farawo, agira arayitumbereza gutya. Bibiri ivuga ngo icyago cya gatatu igihugu cyose gikwira imibu, apana yayindi mubona y'umusegeteri, imibu yagutoshe ku buryo umwanya wose yiyana nk'inzuki ari ahaja hose. Amahirwe meza yari ahari kwa Farawo icyo gihe, imisegetera ntiyari bwabeho, nta inguriro rihingura imisegetera ryari rihari. Mose araburiye amasaganirizo, arahura n'ingorane, arikubita amakofe, ata muntu yamukubise, yikubita ku maguru, yikubita mu mutwe, yikubita hariho hose, yikubita ariko Mana Mose aravuga ati ibi ngabyo biramwemeje n'ukuri kose. Mose arabona agaciro ka Faveur. Nibyahereye aho imibu irangiye haza ibibugu, biravuga ati imibu ni mito. Ibibugu mwanya mubizi nibisazi binini bijinka ku buryo n'inka ivumbuka ikiruka kubera ikibugu, irasara ntirisha, irunama ngo irisha gutya bikanga ikibugu kiriye ntirisha. Ibibugu biraza bije kurondera Farawo na bene Farawo, birahaguruka igihugu cyose, apana kwa Farawo gusa, igihugu cyose. Abanyagihugu baravuga ati Farawo uraduhemukiye, ntacyo tumariye. Baramuhinduka kubera ibibugu. Urakeneye Faveur ishobora kuzana ibintu, urakeneye Faveur. Haleluya. Faveur izana ibintu ibyo ari byo byose. Ibibugu biraza birakwiragira. Nibyahereye aho mu mwanya mutoya Farawo atemewe, haza ingwara bita akaryama gakunda gufata impene, ifashwe itembagara bukumbi, irafata impene, inka zirapfa, ibitungano birapfa, ibintu byose birapfa kubera bizanywe n'iki Faveur.
yaho ataremera, Imana iramubwira ati wowe inkoni ni wowe wifise kandi ufise faveur. Haleluya. Aramubwira, Imana iramubwira ati ubu ntusubire no kundaba, igihe cyose ubona ataremera naguhaye ubushobozi n'ibintu byose byo kumwemeza. Imana iguhe faveur, iguhe n'ibintu byose, iguhe n'ibintu bingahe byose byo kwemeza babandi, byo kwemeza abadatahura, kandi nabo bituma wemera. Imana iravuga ati icyo ndagukorera abantu bose bagware ibihute. Bwakeye mu gatondo Farawo adatambuka, mu mano igihute, mu nkokora hano mu ntege igihute, hano inyuma igihute, mu kwaha igihute, bamena ikindi cyaje hano, ibihute bikwira igihugu cyose. Abantu bagwara ibihute, abamucunga bagwara ibihute, madamu we bagwara ibihute, abana bagwara ibihute. Imana iguhe ikintu gituma wemeza base kwemera. Faveur. Sinovuga byinshi. Haraje ibintu bita umwijima, haraze umwijima ku buryo buca mu gatondo. Naryohewe cyane. Farawo yacana amatara wapi, yacana buje wapi, burira buraca, burira yaraba ku isaha agasanga amasaha yatemaguritse, mugabo umuco ntuzi, hakaba umwijima. Yaraba amasaha agasanga tubu hategezwa kuba ari 3, mugabo akabona no umwijima, sinja ku kazi, ubuzi burahagarara. Imana ishyiraho umwijima igihugu cyose. Ariko naryohewe cyane, n'icyo gihugu cyose haba umwijima. Ariko ahantu Abisirayeli bari, ahantu hitwa Gosheni, gira mugenzi wawe Gosheni. Haleluya. Imana igushira Gosheni. Baba mu mwijima bakabona umucyo, abari Gosheni. Haleluya. Nafashijwe n'akaka. Hari umucyo i Gosheni, ariko igihugu cyose cyacuze umwijima. Ariko Faveur izana umucyo aho abandi batawufise. Faveur izana umucyo, Abisirayeli bagatwenga, Abisirayeli ibikorwa bigakorwa, ahandi hari umwijima. Haleluya. Hari abantu bari mu mwijima basizwemo n'abana b'abantu, ariko hariho Faveur izana umucyo. Aka kantu kanjoheye no kuri kose. N'abakozi b'Imana murondere Faveur izana ibintu, Faveur yo gutona imbere y'Imana. Niyo masengesho ndiko ndasenga, ndakeneye Faveur. Yo ako kantu kanyishe neza na neza. Haleluya. Nibyahereye aho, haraza inyuma y'umwijima, haraza inzige nibikoko bikaze bitemura n'umuntu, bifashe n'urutoki biratabura. Inzige. Ariko hari ikintu nibaza cyanyoheye cyane. Yageze ahantu avuga ati uze kukubita inkoni hasi. Akubita inkoni hasi, ayikubise inkoni hasi, ihinduka intumo. Iyo ntumo ikiva mu inda. Iyo ntumo ikiva mu inda. Nimba hari ikintu gikosora n'ikintu bita inda. Inda. Umva. Amprisi irungitswe n'iki? N'Imana. Urayumva ishapu yari ifise. Irungitswe n'Imana inda. Umwana. Inda yemeza basi bawe. Faveur. Haleluya. Faveur y'umuntu ase Faveur. Haleluya. Esther yagize Faveur, uburenganzira bwo kuri Faveur. Esther. Haleluya. Mu gihe kitari cyo kwemerwa, Faveur yarose imyemeza, arashika ibwami, avugana n'umwami. Esther agirirwa Faveur. Ariko tahura kugira Faveur guto.
Dira mugenzi wawe ati Faveur. Uto. Numva ndiko ndafashe. Esther munsi ya Tona. Imisi yiwe yo gupfa yari yashitse. Abayuda bari byanditswe ko bagomba kwicwa. Ariko acaroba Faveur yo guhindura ibyo abantu bakoze. Faveur niba yo. Faveur kuraho urupfu. Faveur izana amahirwe mashasha. Gutoma kuzana ukugirirwa neza mu buryo special. Niko ndavuga Faveur. Yo Faveur we. Mani gwe Faveur ku kazi. Mani gwe Faveur mu rugo. Mani gwe Faveur mu muryango. Mani gwe Faveur. Mubo muvukana ugire Faveur. Autemberera ku kazi ugire Faveur. Na kindi kintu gishobora kwemeza abantu bawe atari Faveur. Yo Faveur Yesu Kristo. Iri jambo ni jambo rikomeye cyane. Baheza babire ku maraso bayasige ku bishima ryango byo hino hejuru. Kumvayo kangahe wasomye? Kuvayo 12 ku murongo w'indwi. Aha. Mwari mutubwiye. Aho. Wanje Mose siko bimeze. Aha. Ayoboka urugo rwanje hose. Amen. Amen. Naho nashaka. Ikiza na Faveur. Ikiza na gutona imbere y'Imana. Dusubiremo ako kantumbe. Ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze. Ayoboka mu rugo rwanje hose. Amen. Amen. Kiza na Faveur no kuyoboka. Kuba mwizigirwa muri bingahe? Vyose. Uragomba izo Faveur zose twavuze. Utegerezwa kuyoboka kuba umwizigirwa muri bingahe? Aka kano kanejereje. Gutona cyangwa kugira Faveur mu yandi majambo reka ndagisigure twumvise ko ijambo nyamukuru rituma ugira Faveur, rituma utona imbere y'Imana. Ikintu gituma utona ni ukuyoboka muri byose. Reka ndakivuga mu yandi majambo, ni ugukundwa gusumba abandi. Nibyo? Ni ugukundwa gusumba, kwemerwa gusumba, guhabwa umwanya cyane guhishurirwa amabanga. Erega uko no gutona. None uhishuriwe amabanga gusumba abandi no gutonya imbere y'Imana. Si Faveur ubugiriwe. Yo. Guhishurirwa amabanga menshi abandi batazi, yo ni Faveur. Cyane. Kandi ibyo turabikeneye. Kwizigirwa cyane. Uragomba gutona. Utegerezwa kuba umwizigirwa cyane. Yo, Imana dufashe. Oya, muragomba gutona basi imbere y'Imana. Nimba ndagomba ndababwiza ukuri. Ibindi byose muri ko murarondera nubusa. Rondera gutona. Kandi gutona imbere y'Imana. Twumvise ngo kuyoboka muri byose. Kuyoboka no gukora ibisabwa byose. Gukora ibintu wahawe ukabikora neza. Erega hari ibintu Imana idusaba. Yesu ashimwe. Hari ibintu Imana idusaba gukora kugira dushike mu bwami bwo mu ijuru. Hari ibintu Imana idusaba kugira tugendane n'Imana. Ibyo bisaba kubikora neza. Ni uzotona. Aho menga muri kure. Ikirere menga ntumucumba neza. Menga ntimuri ko muracumba neza. Mose ibyo Imana yamubariye yabikoze byose neza. Yego yabikoze byo gutona cyane kugira Faveur. Dusomera Abaheburayo 3. Wumve Abaheburayo 3:1 umurongo waho wa 2 wa mbere n'uwa 2. Wumve umurongo wa mbere kabiri. Uko Kristo aruta Mose nuko rero bene data bera
abasangiye ihamagagwa riva mu ijuru, abasangiye ihamagagwa riva mu ijuru. Nimwitegereze Yesu, raba Yesu intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura. Ayobokera iyamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo rwose. Amen. Aho ni toko karorero, uragomba gutona, uragomba kuba umwizigirwa. Raba byose kuyoboka nivyo bizana guto. Dusomera aho nyene ku murongo wa 5 rabe twumva uko havuga. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose umushumba. Yasubiramwo. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Amen. Mose yayoboka mu rugo rwayo rwose. Mbega uri mu rugo rw'Imana, utegerezwa kuyobokera data wa twese wo mu ijuru. Mwubwo rugo urimo mu rugo rw'Imana, mu bikorwa by'Imana. Hari abandi bavuga ngo tuzotangura saa 3 ugashika saa 4, ati tutaha saa 7 cyangwa saa 6 ugaca utaha saa 5. Kuyoboka muri byose, mu masengesho kuyoboka muri byose. Uragomba gutona. Kugira utone utegerezwa gukora ibyo abandi badakora. None Mose nitwumvise ko yakora ibyo abandi byananiye abandi. Yesu ashimwe. Mose yakora ibyananiye abandi. Utegerezwa gusenga gusumba uko abandi bariko barasenga. Nivyo bizana gutona. Mana ishimwe. Kuba ku rutonde gusumba abandi nivyo bizana gutona imbere y'Imana. Mana ikaraba mu biko birakorwa, kavuga tujya mukobwa aranyubaha, tujya mukobwa arasenga. Iyo ndikoma raba mu gatondo arasenga, mu ijoro arasenga, ku muranga arasenga, mu kazi arasenga, arampesha icyubahiro. Aho umenye ngo gutona imbere y'Imana bizoba byashe. Gutona. Mana ishimwe. Gusenga gusumba abandi, gutangira Imana gusumba abandi. Haleluya. Birazana gutona. Kavuga ati jewe sinanga nimba hari gihe nimba abandi batanga 1000 ivoro tutange 2. Nimba abandi batanga 10,000 ivo jiyumvamwo uvuga ati ngomba nezera zima. Gutanga bizana gutona. Gutanga ibigira 10 neza ku rutonde. Gutanga ibikorwa, gutanga gufasha imfuvyi n'abapfakazi, gutanga gufasha abantu badashoboye, gutanga mu bikorwa mu nzu y'Imana. Je namye nibaza ibintu byo gutanga. Hari ibintu bibiri binkora ku mutima mu buzima jewe, binkora ku mutima kandi mbona bisumba ibindi byose mu buzima. Icyambere kinkora ku mutima no kuvuga ubutumwa nkakura umuntu kwa shetani nkamushyira mu bugingo, kandi icyo kirakora ku mutima w'Imana. Nimba hari ikintu gishobora gutuma Imana, be urazi nk'ubu ko hari abagwiza atunga, Imana iraba bafise uburyo bwinshi bw'amafaranga, igasanga n'abagwiza atunga nyene ba hano mu isi mugabo atarabatu abagwiza atunga imbere y'Imana. Abantu hano bakamwubaha bakamutinya bakajugumira, mugabo imbere y'Imana hakaba umuntu hano ari aboneka nk'umuntu adashoboye, ariko ari umugwiza atunga imbere ya data wa twese. Umuravye ugasanga ntazwi, umuravye ugasanga nta gaciro afise, umuravye ugasanga ntiyemerwa, ariko Imana yo yamuraho ikabona umugwiza atunga. Iki kintu ni mu gitabo. Haleluya. Kikintu ni mu gitabo. Ni umugwiza atunga ari mu kazi ka data, akora ibikorwa Imana ishaka. N'abagwiza atunga bo mu isi simvuze yuko Imana itabemera cyane itabakunda. Oya, ni umugwiza atunga mu by'isi, ariko we n'umugwiza atunga mu by'Imana. Haleluya. Umugwiza atunga mu nzu y'Imana. Ni waba ufise amafaranga, finance ivuga butumwa, fasha imfuvyi n'abapfakazi. Hari ibintu bibiri Imana yitaho kandi na jewe numva gusumba ibindi. Icyambere ndiko ndibaza nivuga butumwa, gakura abantu ivuga butumwa ry'ukuri ryo guhindurira abantu kuri Yesu, abantu bakava kwa shetani bakaja mu bugingo butashira.
cyo ni ikintu kinezera Imana. Imana yarabikabona tujya no mu miliyoneri n'umugwiza tunga afise ubutunzi bwinshi yanyaze imitima myinshi yakuye abantu kwa shetani abazana mu bugingo. Icyo kintu kinezera Imana. Ikigira kabiri kinezera Imana nizera mu mutima wanje no kubaka inzu y'Imana. Urazi akarorero igituma jewe nibaza reka mvuge ku kubaka urusengero. Wobuguze nk'ikibanza cy'urusengero wewe ugashaka ukanitira ukagenda, ico kibanza cy'urusengero kizomara imyaka gushika Yesu agarutse. Urasigurira kizomara imyaka gushika Yesu agarutse kiriko kiravuga ubutumwa, abantu bahakirirwa, abantu bahatabarira, wewe utanagihari. Urasigurira ikintu gishobora kumara imyaka kugusumbya. Urabona ibikorwa turiko turakora ko bishobora kumara imyaka kugusumbya wewe. Baguma baduza amaki amavyuzi utakibaho aranyishe sereji wewe utagihari ngo baguma baduza amavyuzi amana y'umuje sereji aranyishe wewe utakibaho n'umwana wawe atakibaho n'umudugu batakibaho abantu bakizwa Imana igumishira kw'igitsibo atahane nakayakoze ibi wewe iyo wibereye utariza ibindi biza barasinziriye bari bikurwako awundi akijijwe bari ibindi bikurwako mu myaka 500 amavyuzi y'umugisha amavyuzi y'ibiciro kubikoma wako ariko abantu b'Imana. Haleluya! Imyaka igihumbi gahera utakiri hano ubwo mubona ibintu gusa bigusange yo ariko murumva ico gikorwa murumva iki gikorwa giharunye urumva iki gikorwa ariko nawe opera. Haleluya! Hari ahantu nagwanye intambara yo kugura ikibanza. Nagwanye intambara yo kugura ikibanza nari nkiri mu ishengero navuye mu nzangara. Kibi kibanza nakoreye imyaka nk'itatu turara mu ijoro amezi yose ndaheba no muhira kugira ngo turonke ico kibanza. Ndaheba mu rugo, ndaheba kurara muhira hafi nk'amezi nk'atanu, nko mu mezi 3 nkaja muhira umunsi umwe gusa. Ndaheba kandi muhira atani kilometero gihari ari nko nk'imetero 500. Mugabo nkaba mu ishamba nkaba gufyatura amatafari tubibamo ico kibanza turakironka tucubaka mu rusengero tugujuje neza. Hajya tugujuje umunsi nasezera bambe umunsi nava mw'iryo shengero nza gutangura hano, umunsi twinjira niwo munsi Imana yampa gusezera. Umunsi twinjira urwo rusengero niwo munsi Imana yampa gusezera nje gutanguza iki gikorwa. Umunsi twinjira birantangaza ndibaza ikintu kinezera rero sasa iyo ngiye no muranjaga nari nubatse urusengero rwiza rwari rw'ico gihe mu myaka 10 ariko ubu ejo bundi mperuka kugenda nsanga barundi bubatse etage bariko bagira etage y'urusengero. Sanga abantu bose barungutse bubatse urusengero bariko bubaka etage. Ndahageze ndahatembera ati Imana urabizi ndahatembera urazi ko urahazi naho haraba urazi wariwe urazi amavyuza rikarajako cyane karaduga kumavyuza bakizwa mpembwa basengera baca bugufi buzura mpemu yera nanje ndi hano ngumane mpembwa nandikisha ni yanje. Haleluya! Mani inshoboze we inshoboze no kuri kose inshoboze nkorera Imana inshoboze nkorera iki Imana. Haleluya! Nkaca nibaza izo tugiye kubaka muri repentance ariko niwokogwako hari abantu usanga bafite amaparasera 3 4 5 bazosiga hano atani vyuzi rimwe bazigera babona nta nimwe. Umugwiza tunga mwiza yubaka ikintu bazoguma bavuga yaragiye kera atani vyuzi na rimwe parasera 5 amazi 5 akayasiga hakagenda mbere akaja no muri giheno atana vyuzi imwe azokwigera abona. Ariko turahiriwe abantu bariko barubakira Imana abagomba gukorera Imana. Oh haleluya!
urazi nk'Imana yo mu ijuru, Imana igushoboze muze, Imana iguhezagire. Urazi nk'Imana yo mu ijuru iriko irakoresha abantu bazohava bagura nk'iki kibanza cy'urusengero cyangwa bakubakora urusengero. Uraza abazoza bicara mu rusengero rwuzuye bazobara abahombe, bazobara abahombe, hazobara abahombe bakomeye cyane. Rari ibisombe cyangwa irara cyangwa ugabanya ibyo wari kurajya, ariko ugwiza amavyuzi mu gihugu cyo mu ijuru, ukora ikintu kitazohera. Nawe uzoba warasezeye iyi si, hari igikorwa kizosigara gikorwa imyaka irenga 500, imyaka irenga 5,000. Ijuru rizogume ryandika kubaka inzu y'Imana. Haleluya! Gutanga kugira urutonde, ukora ibyo abandi badakora, kwezwa gusumba abandi, kwihana gusumba abandi, kwihana kugera ku rugero wihana ukibeshera, ukihana kumva ko atajwi rikwagiriza icyaha. Ivyo nivyo bizana gutona. Imana idufashe cyane. Kwihangana gusumba abandi, ivyo abandi batihanganiye wowe ukavyihanganira, nivyo bizana faveur imbere y'Imana. Imana irabe gasanga bari barananiwe ariko wewe warashoboye kwihangana. Imana igasanga bari byarabagoye ariko warashoboye kugira nke kwihangana. Faveur niko ndavuga bizana faveur, byo tumuronka faveur imbere y'iki y'Imana. Haleluya! Manukira abantu batovukira kandi uko kwihangana ko muhishura bisuma yandi mazina yose. Gutona kuraronderwa, gutona kurakorerwa, faveur irakorerwa, faveur irashakishwa. Haleluya! Niba ubona umuntu afite faveur yarayirondeye, ntibiza giturumbuka. Niba iraronderwa, irakorerwa. Niba ubona umuntu atonye imbere y'Imana, abafise igituma tonye. Ntugwana intambara yo gutona ku bantu, gwana intambara yo gutona ku imbere y'Imana. Kuko abantu ibintu bigenda bihinduka. Uyu munsi aratonejo, hirya y'ejo hagatona ubundi, ariko imbere y'Imana iyo umuntu atonye ahabwa ingabire, ahabwa ubushobozi, yamara nimero yamara uw'imbere. Haleluya! Tona imbere ya Data wa twese wo mu ijuru, kandi ni watona imbere ya Data wo mu ijuru azogutonesha no ku bana b'abantu. Hari ijambo utari utahuye neza. Narivuze ngo ni watona imbere ya Data wa twese wo mu ijuru, utaravye abantu, utaravye gutona akabana, azogutonesha no ku bantu. Imana ishimwe cyane. Tona kora ibintu byose byotuma utona imbere y'Imana, cyane byotuma ugira faveur imbere ya Data wa twese wo mu ijuru. Abantu mu isi baratona kubera basangiye amanyanga. Umuntu agatona kubera icyo agukorera, ukatumutonesha, cyane kubera gushigikira mu mafuti, cyane kubera muhuriye ku bintu kanaka, cyane kubera ibintu aguha, cyane kubera ibintu musangira. Umuntu agatona mu bikorwa, umuntu agatona ku kazi, umuntu agatona mu rusengero, umuntu agatona ku bintu bitandukanye. Ariko jewe ndakwifuriza gutona imbere y'Imana. Haleluya! Ari hano twahora dukorera, narindi nakorera ibikorwa ubwa mbere, narabona abantu batona ku barongozi, bakabakorera ibintu bakabatonesha. Ariko mu mwanya mite nkazana mbona habaye imitation, wa muntu bamukuye akacaba 0. Nasanga turicaranye, nahora nicaye hariya nawe ari hariya, ahubwo uwundaje nawe agacatonesha uwundi, wa wundi akacaba 0. Ariko muze dutone imbere ya Data wa twese wo mu ijuru. Haleluya! Jewe Imana yari yaramfashije, nta muntu nipendekezako cyane ngo ntume ndamurondera ko ibintu byotuma ntona. Jewe nari naramenye ko gutona kwanje kova ku mavi. Nta muntu naje kubwira ubujambo. Hari abantu bakunda kuzana ubujambo ku barongozi, ubujambo muri korale, ubujambo ku bapastori, ubujambo ku barongozi batandukanye mu bikorwa. Nakameze uko nuko yakuvuze ko ibi byagenze barahari. Kandi hari n'abandi bagenda bavugana umurongozi ameze uko nuko barahari. Ibyo birahari, ibyo birakomo. Ariko jewe mu buzima bwanje umisi yose narafukama.
nkapfukama nkasenga nkashaka nkajariya kure inyuma y'igihe kanaka banga umwanya wo kuvuga ijambo nagirirwa amahirwe naho yaba iminota 15 numva abantu barafashijwe numva n'umurongozi arafashijwe abantu bose barafashijwe nkatomera ngaho atamuntu ashakishije abandi kugira bajyanye n'abandi hari ibintu bakora ariko jewe ko ako kanya cavuga ngo umunsi none ngo tuzojana hanaha kubera ijambo. Haleluya. Haleluya. Nkatoma nkiyegerera intama nkigumira mu bantu nasengera abantu nakurikirana abantu abandi nabo bakaguma bavuga ngo kubera iki wowe bagukunda twebwe ntibadukunda kubera iki wowe bagukunda twebwe ntibadukunda namenye icyo gukora namenye icyo gukora. Haleluya. Imbere y'Imana ukora ibibereye hama Imana izogutonesha. Imana ishimwe cyane. Niwagera ku kazi bakakugwanya cyangwa bakaguhiga bakagusaba ivyo udashoboye gukora hari akazi kanaka bakazanamo amanyanga wowe tona ubumizigirwa wisengera Imana ibintu bigenda bikuranwa ku bantu ibihe bizorengana niko ijambo ry'Imana rivuga uwo muntu ariko akugwanya azogusiga aho usigare ngaho cyangwa ibintu bihinduke kubera ubwizigirwa yakoze ejo uzosanga ari wo murongore kubera ubwizigirwa bwawe. Umuntu arakora amakosa akongera akayakora bigatinda bikamenyekana abizigirwa barakenerwa. Ushobora kuba uyu munsi utaramenyekana guma mu bwizigirwa bwawe ukora ibikorwa neza ndazi ko Imana izogushira hejuru. Haleluya. Ndiko ndafashwa n'ukuri mbego uri kurihangana sawa shasheri nawe ubikora urabibona ko nanje nakwihanganiye nawe nakwihanganiye urabizi ntituba tukiri kumwe urabizi narihanganye si ibintu byoroshe mwabagabo mwe kubona umugore agusuka kw'amazi ugahora mu myaka tumaranye hafi mirongo ine irimo gukwira 30 na hafi n'indwi gutyo nta n'ikinuma nta n'amate kandi yambereye shetani ikwije kondisyo ariko nta n'amate kuja mu ijuru n'abantu kuja mu ijuru biragoye. Ijuru rirarondegwa Faveur zirarondegwa kandi iyo ntashobora kwihangana uyu munsi simba ndi hano wije bisabwa n'amategeko simba ndi hano naho no kwinyegeza amakuru aramenyekana bavuga tutu ujya afise umugore agira kane ariko aravuga ibya Yesu abishoboye byahe ujya musambanya avuga iby'Imana he noneho jewe uko ndi no mu mutima wanje je sinoja mu manyanga nta nibyo no kubahuka ntibikunda mba ndi mwisi kandi kuja mwisi egare kuja kwa shetani iherezo ribi ariko Imana ishimwe ko yampaye Faveur. Imana iguha Faveur shikama ihangane icisha bugufi igihe cyose ikintu cyose gifise intango kigira niki n'iherezo umugabo guhindutse umubiri guhindutse umwana guhindutse humura senga wihangane ucisha bugufi Imana niyo kwizigirwa yabandi gawe mbanteye. Haleluya. Cisha bugufi guca bugufi bizana gutona bizana Faveur guca bugufi atakuvuga ngo ndi umugabo ngo mu bisanzwe ngo yango kameme ngo yoba ndenganije ngo mfise uburenganzira oya ca bugufi na data wa twese ari we Yesu Kristo yaricishije bugufi kandi ibyo byamuhaye izina risumba yandi mazina yose. Yo ndanezerwa urakeneye Faveur iraronderwa igakorerwa kindi kizana gutona n'umwete ishaka ryo kurondera mu nyonga z'Imana gukora ibikorwa by'Imana ishaka umwete wa misi yose atagucika intege atakudendebukirwa atakurambirwa atandabivuyemo atandabihevye oya bandanya gushika kw'iherezo Pawulo avuga ngo ndabandanya gushika ku mpera y'umuhamagaro
ni ipfuhe ry'igikorwa ry'Imana. Kugira ipfuhe ry'igikorwa, kugira ipfuhe murumva cyari cyo cyangwa ishari ryeranda, ishari ryiza, ishari ry'igikorwa, kugira ipfuhe. Pawulo yari afise ipfuhe. Turabona abantu benshi bari bafise ipfuhe. Dusomera Abaheburayo 11 twumve 11:24 gushika 26 gushika 24 gushika 26. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugiranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha, uko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogererwa. Amen. Kuko yiyumviriye ko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye ubundi butunzi bwose. Aka kantu ni wagafashe. Yumvise ko gucokoranwa na Kristo. Mwibuke ko Farawo, bambe Mose yaba kwa Farawo, ariko yigura abanyenkambi, Abisirayeli bari mu ikambi. Muriko muravyumva? Yigura Abisirayeli bari mu ikambi, aremera baragwanira girishaka ryo kubareka impera, aravuga ati ndaheze icyubahiro ndiguza Abisirayeli bari mu ikambi, ndabakure mu buretwa bwa Farawo, icyubahiro ndagiheze nabigana, ariko ndabajabukana. Yemera gucokorwa no gutukwa, yibuka ngo yuko ari icyubahiro gisumba ipfuhe. Ndiko ndavuga ipfuhe. Reka turaba undi muntu yagize ipfuhe rikomeye n'uwitwa Feniyasi. Soma Guharura 25 umurongo wa mbere. Abisirayeli bifatanya n'abayari Peyori. Abisirayeli batebereye ishitimu, abantu batangura gusambana n'abanyamowabukazi. Bahatebeye abantu batangura gusambana n'abanyamowabukazi. Soma ku murongo w'indwi twumve. Maze Finehasi mwene Eliyazari wa umuherezi abibonye, ava hasi hagati mu ishengero ahitana icumu, akurikira wa mugabo n'Umwisirayeli haruguru mwihema ryiwe, abatubekeranisha icumu bombi, wa mugabo n'Umwisirayeli na wa umugore rimutobekeranya mu nda. Uko niko ikizira cabogojwe mu Bisirayeli. Bandanyageze ku 13 twumve. Abishwe ati Finehasi mwene Eliyazari wa umuherezi ahwambitse uburake bwanje, atumye buva ku Bisirayeli, kuko yagwaniye ifuhe ryanje muri bo, bigatuma ntarandura Abisirayeli. Shaka kugeza ifuhe ryanje. Amen. Haleluya. Kugira ifuhe ry'iki? Kugira ifuhe ry'igikorwa cy'iki? Ifuhe ry'igikorwa cy'Imana kirazana Faveur. Imana igahindura ibintu byagomba gukoreka, Imana ikakubera inyishu, mbere n'ibyagomba gupfa ikabirenovera kubera wagize ifuhe ry'igikorwa cy'Imana. Haleluya. Reka ndabaha amakuru y'iki gikorwa cyabaye. Ngo Abisirayeli batebeye aha hantu batangura kuhakorera ibyaha by'ubusambanyi. Byavuye kuki? Byavuye kuwitwa Baramu. Ubu yitwa Baramu, muribuka ingene yagombye guhabwa ingero na Baraki kugira ngo abuvumire ubwoko bw'iki, abavume, kugira ngo abavume amuhe ingero. Baraki aramubwira ati mvumira bariya abantu b'Isirayeli, nzoguha ingero, genda ubavume. Bahagurukiye ku ngwanya kandi sindabashobora, genda ubavume. Baramu ahaguruka, yari umuvugishwa, yari umukozi w'Imana, yemerwa n'Imana imbere y'igihe, yari afise Faveur, icyo yatuye ko gihita kiba. Imana igore Faveur. Zigwa nivyo bituma umuntu aguma atonye. Baramu Imana imuha Faveur yuko icyo yatuye gihita kiba. Imana igore Faveur, icyo watuye kibe mu izina rya Yesu. Yatuye kubatsindwa baca batsindwa, yatuye kubaneshwa baca baneshwa, yatuye kubapfa baca bapfa. Maze Baraki amubonye aramubarira ati genda umvumire bariya abantu banteye. Baramu arahaguruka agiye kubavuma, mu gishingo cyo kubavuma Imana ihindura ururimi akaca heza cyo gukora. Yaba ni nkawe bazokudodobereza bavuge ko bakuzi nabi, ariko babibwiye bace basanga tujya turamuzi.
ahubwo bagukura aho hantu baca baguha promotion. Haleluya, haleluya. Mzee nanje Imana yarampaye Faveur, yarampaye gutona. Ntubizi se? Navyibuka ndakubwira ngo ufukame hano ndagusengera. Baza kubivuga ku mugoro. Oya bivuga abantu bakiri hano bavyumve benshi. Muhe mikoro. Mumhere mikoro gato. Hariho abataza ku mugoroba. Urabivuga ku mugoroba mbere niwe uza kwigisha. Yesu ashimwe. Twavyumvisha neza. Jahe. Ndafite tariki nanditse hariya umukozi w'Imana nafukamye haransengera. Warasifiwe. Amen. Munyuma Imana ivuga ikintu. Imana iranze n'ubwo mubona kandi bugufi Imana. Imana ivuga ikintu. Iravuga ngo ngiye kugenda navuye hano ku wa mbere ndunga mu ikambi ku wa kabiri baranafisha muri RCC. Ubu ndi ndiyo migration. Wari umaze imyaka ingahe utibukwa? Kuva 2019 10 kugeza ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu. Hajya kandi umunsi nzakandagira muri Amerika amafaranga yawe ya mbere ushobora wa mbere bazopfa zakanga idolari magana abiri y'usenge. Turazongera ku mugoroba cyane. Mwana wanje warugiye gupfa ubu nyine afite umudamu umugore mwiza cyane Cyane. naza kubabarira ku mugoroba. Ariko mwese nababwiye ngo ngiye kubaha amaviza ntimubyemere. Kazi kanyu uwemeye n'uyu. Haleluya. Inyuma y'imyaka 10 yanjye nubyibuka ari hano. Nitwamusengeye hano amuga ati unyene fukama hano ndakurungitse ugenda. Ndakurungike muri migration w'izina rya Yesu Kristo. Uko twakoze icyambere n'ubu nugikore n'ubwo byari bitariho baramwafishije ariko saho biherera nduguruje namuhamagare ahantu hariho hose n'ubu mwaka utarahera yurira indega genda w'izina birabaye. Genda 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 ikaze. Genda bye Faveur ariko haleluya. Abantu bashaka ngende ndabarungike mugende rindira mbanze meze kwigisha ndabarungike. Ushobora kubura abantu nka 70 ingahe bagenda niburi nka senkana. Faveur bake niburi nka 50. Faveur abakeneye mugende turetse jewe nzigumira hano. Jewe nzoguma hano nzoza nza kubaraba ngaruka. Nzoza kubasengera mutanguza imirimo kwisi yose. Kwisi yose Tanzania muri Kana mu bihugu byose za Australia, Sweden, ahantu hose nzoza hose za mu Bubiligi hose nzogumanza. Ndabasengera mu bandanya ndababwira ati mubandanye umurimo wa data munyaga imitima. Abazungu bararusha bakeneye kubwirwa ubutumwa kuko Faveur isigaye muri Afrika. Faveur nguse. Haleluya. Ariko Mana yo mwijuru Imana ishimwe namutamara byanditse n'uyu mwaka nyene muze nagusezeye ugende nitarika ndika uyu mwaka yahejeje kwandika oya ni hatari agaciro cyane arazi ibyo twavuze n'ubwa mbere ingene byagenze. Reka ndababwire uyu mugabo nisubirire mu ijambo ry'Imana yitwa Baramu.
yafise faveur cyavuze ko kica kigira gute ndiko nsaba faveur mbere sindi ndakwisaba ahubwo Imana yampaye faveur ubu sinsubira kuyisaba Imana yarayimpaye mfise impamvu ndabivuga mfise n'ibirenga 5 canke 10 byerekana ko Imana yampaye faveur uyu mugabo yitwa Baramu aza guhezagira aza kuvuma aba bantu ariko Baraki yamuhaye mission wewe yasamura kanwa avuga ngo muradapfa agasanga bagiye ngo murakabaho niko abansi bawe kubivuga barabivuga bigakunda kubivuga barabivuga bikagirane bigakunda bakavuga ngo muragata cyangwa bakavuga ngo utegerezwa gupfa ariko ikinezera naho babipanga icyemeza yuko baguhezagiye ntibizoshika ibyo bazovuga ntibizoshika si cyo cye namwankiye naho nacone kirimo namwankiye pwe igira kabiri natumye ndamwanka cyane hageze ku rugero abonye bidakunda aragenda abwira uwitwa Baraki aramubwira ati Baraki bari abantu n'Abisirayeli n'ubwoko butagira gute butavumika kugira ngo akwereke ingene uzobashikira genda urondera inzira zose z'uko bokoresha ibyaha bakoresha ibyaha niyo faveur izobavako bafise faveur idahangagwa ariko iyo bakoze icyaha ikibavako rondera mission rero urondera abahungu urondera abagabo binyigetere mu bakobwa n'abahungu n'abadamu babakoresha ibyaha rondera abagore beza rondera abagabo bakaranga bagenda bakoresha ibyaha Abisirayeli niba bakoresha ibyaha faveur izobavako kubana umuntu w'Imana avugishwa n'Imana yugurura imiryango akereka abadayimoni yingera ubwoko bw'Imana bwogirirwa nabi wumvise icyo namwangiye mbere urazi ko no mu bantu b'Imana hano barimo bameze uko urazi hano ko harimo Baramu bifatikanya n'abanyabyaha Baramu bifatikanya aribo bifatikanya n'ababomora igikorwa cy'Imana n'abasambura imirimo y'Imana abo bamyeho Baramu Yesu adufashe cyane mwumvise uwitwa Feniyasi amaze guha Baraki acarondera abo bantu bakora iminsi mikuru barabasambanya pe uriya Feniyasi yagize ituhe agahwanika uburake bw'Imana byari byashizwe mu ngiro ibyo Baramu yari yavuze babisize mu ngiro batangura gusambanira mu makoraniro no mu bikorwa Feniyasi arababara abona ahantu bariko barasambanira afata icumu ahenga bariko barasambana arabatobekeranya ijambo ryavuze ngo uwo mwanya abahwanitse uburake bw'Imana Imana ingingo yari yafashe yuko izobarandura yuko yo faveur yova ku Bisirayeli faveur ibiragarutse bitewe na Feniyasi harakenewe abantu bameze nka Feniyasi mu gikorwa cy'Imana abantu bameze nka Feniyasi bahanika uburake bw'Imana abantu bameze nka Feniyasi bagira ifuhe ry'igikorwa cy'Imana Feniyasi nakunze Feniyasi mu baririmbyi harakeneye Feniyasi mu bakozi b'Imana harakeneye ba Feniyasi mu ishengero harakeneye ba Feniyasi abakorera Imana harakeneye ba Feniyasi haleluya abantu bagira ifuhe by'uko korari irikirasubira inyuma abantu bagira ifuhe yuko ibikorwa by'Imana bitabandana abantu bafise ifuhe bakavuga ngo abantu babuze aho bicara reka tugire ifuhe turonka aho bicara harakenewe abantu bagira ifuhe hatari abashefu mu nzu y'Imana ngo bashire ukuguru ku kundi baba ahantu baraba ingenere hari abantu bakontorora bajejwe kugidara ahubwo bajejwe gukontorora abantu ariko Feniyasi yamafise ifuhe ry'ibiriko birapfa Mani duwe ba Feniyasi muri repentance Mani tanga ba Feniyasi kugira faveur iboneke urakeneye kugira ifuhe ry'ibikorwa by'Imana ifuhe ry'abariko barahonera mu vyaha
ituhe ry'abantu bariko barasubira inyuma, ukagira ituhe ugasengera abantu aho kubavuga, aho guca imanza, aho guhera kuwa mbere udonda naka ivyo ariko arakora, ko yananiwe, ko yarushijwe, ko yasambanye, ko yaguye. Oya, fata gira ituhe ryo kumusengera no kumuhanura mw'ibanga utamwararaje. ba Feniyasi barara bicaye, abandi baryamye. Hano turafise ba Feniyasi, harakeneye ba Feniyasi barara barasengera abagwayi, abandi baryamye bibereye ku buzi. Hano hariho ba Feniyasi barara barasengera abantu, bakirirwa barasengera abantu, mukaba muriko muridandariza mukora ku buzi, ariko ntimwibuka ko Feniyasi ari hano. Hariho abagabo bari hano bahevye ingo, bahevye n'imiryango, basengera abantu, bavuga ubutumwa ku maradiyo, biruka. Hari ufashwe baca biruka, ufashwe hariya baca biruka, nta n'amazi, nta n'ikibafasha. Ba Feniyasi, ariko mwebwe nimwibuka yuko ku rusengero hariho ba Feniyasi. Naco bitwaye Feniyasi ahwamika uburake bw'iki kwama intambara. Feniyasi arigiriza akaja ku bitaro, akamenya yuko hari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, gufasha bari ku bitaro. Feniyasi afise ituhe ry'igikorwa c'Imana. Yo, Imana ishimwe ca, Imana igufasha ube nka Feniyasi. Ishari ryiza, ituhe ry'igikorwa c'Imana. Yo, Baramu womenya ko yarangije ari umurozi. Baramu irangiza agiwe yari umurozi. Erega abantu iyo batanguye kuvuma ubwoko bw'Imana, hanyuma bakugurura imiryango y'abantu baza kubafatisha, mu yandi majambo yavuze ati, we Baraki, kubera gukunda amafaranga ngomba ndaguhe kiyo y'ingene uzofata ubwoko bw'Imana. Mu yandi majambo yari karagwanya iki? Imana. Bajya abantu bateza ibyaha, rungika bakoresha ibyaha babe kw'imivumo, Imana izoca ibarandura. Ikintu kigutwara Faveur ni iki? Cyaha. Icyaha gituma utagira Faveur. Naho wowe uyifise iragenda, wowe utona ku Mana, wowe ufise ingabire, wowe usenga, wowe uzuye mpemu yera, wowe ufise umunezero. Icyaha gituma mpemu yera, gituma Faveur igenda, n'Imana ikaba kure yawe. Yo, Mana turinde ikintu cyotuma Faveur iducika. Reka ivyo vyaha vyotuma utatona imbere ya Data wa twese uri mw'ijuru. Cyaha ni kibi, cyaha kigutandukanya n'ijuru. Yo, Mana idufashe. Sinza kuhasoma, ariko hari igice cyerekana ko Baramu yarangije ari umurozi, aroga, umurozi. Imana idufashe, Imana itugira imbabazi cyane. Washaka ngiye gusenga ngo, ariko kugira uronke Faveur birasaba yuko uguma mu buntu bw'Imana. Nabonye abantu bananiwe, iyo usomye babaye twabonye ijambo ryatweretse Baramu. Mbere numva ntorangiza nasomye, dusomere Petero wa kabiri 2:15. Uraba abantu babaye nka Baramu, kandi nahantu ushobora kuba ariho. Watanguye usenga, ariko ubundi gusenga watanguye ukorera Imana, wari umwizigi gukorera ibikorwa by'Imana. Uzi ko hano mu rusengero dushobora guhagarara hano turiko turababwira ngo senga, uri ruhande yawe akakubwira ngo zurasenga gake gake ntiwishinga ujya mu pasiteri. Uwo ninde? Baramu. Gabanya ko atuma utabandana. Twavuga ati gukorera Imana, tangira Imana ibigira cuma, tireka ivyo bigira cumi nivyo abari abagabo baha. Reka akanakubwira ati ntuzi urakora ivyo bintu,
ni vyabajya irekeresha irekere. Baramu ari mu rusengero, baramu muricarana, hari mu bakozi b'Imana baramu. Ariko turakeneye Fenias, Imana shiri niwicarana na baramu acana nawe, niwumva kubwira amajambo acana nawe, rondera Faveur, rondera gutona imbere y'Imana, kuko ushobora kumubona ubwa mbere arafise Faveur, ariko ikibaza ngo aratafise ya Faveur, kumbe yaragiye. Nkuko baramu nawe yari afise ubushobozi bwo kuvuma akavumika, ariko inyuma yaho yisanga ari umurozi. Ntugakangwe n'ivyo wamubonyemo mu mwaka uheze, ahubwo raba uyu munsi uko ahagaze n'ivyo ariko aravuga. Reka kuraba uko wamubonye mu mwaka uheze, ahubwo raba uyu munsi uwo ari we. Ushobora kumubona cyagiye yari baramu w'ukuri, uyu munsi akaba ari baramu w'umurozi. Yesu adufashe cyane. Reka kuza muraraba abantu. Nicyo gituma nkunda guhagarara hano nkabwira abantu, ntimukaze murafata muhura mwibarabara ngo nuko ariko aravuga ubutumwa bwiza ngo ujya n'umukozi w'Imana utamuzi ivyamwa, utamuzi imbuto, ngo mpa nimero mu telefone, muhuriye ahantu ngo ngwino usengere, ubwo umutega imitwe ngo sengera. Hariho uzobona yambaye umwambaro w'umukozi w'Imana, ariko ivyiyumviro byose n'imigambi yiwe ari baramu. Yesu adufashe cyane. Mwirinde kugurukana n'ibiguruka, mwirinde gusengerwa n'abantu mutazi. Imana yaduhaye abakozi bafise Faveur, Imana yarabahaye abavuga butumwa, Imana yaduhaye abasenzi, Imana yarabahaye bungere. Twakira kuva kuwa mbere gushika ku wundi wa mbere. Ico mwaburiye ahantu ni igikiga mw'abantu mwe, niki mwaburiye aha hantu ko twama turiko turakira abantu umunsi yose. Mana idufashe cyane. Satani yigira umumarayika w'umuco, azoza kuvugishwa kw'ibintu kandi bibaye ngombwa usanga umenga nivyo, ariko ari baramu cyangwa umuzi hirya yeje yaravuga ibintu bikaba inyuma sozera umurozi. Mwirinde inyigisho mbi zirahari. Dusomere Frere, dusomere Petero wa kabiri igice ca kabiri ku murongo wa 15. ncurandanya wumve. Bataye inzira igororotse Baramu barazimira, bakurikira inzira ya Baramu mwene Beyori, umwe yakunze ingero z'ubwabitanya, ariko ahanwa ubugaba bwiwe, hamwe indogoba itazi kuvuga yavugijwe nk'iry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muntu avugishwa n'Imana. Abo n'amasoko akamye kandi n'ibipfungu bikuberwa n'igihuhuta, barindirijwe umwiza w'umuzitanya, bavuga ibitumbaganyemwo ibitagira ico kimaze, basukasuka abariko baridohora mu bagenda bazimiye, babasukisha ukwifuza k'umubiri n'isoni nke, babasezeranira umwidegemvyo, ariko ubwabo n'abagurano b'ibiboza. Kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugurano wacu kabisa. Namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, kwarabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kuvyizingiramwo bikabanesha, ivyo hanyuma vyabo birusha ivya mbere kuba bibi kabisa. Icobaye ciza kuri bo yaba batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya, bagata icagezwe cera bahawe. Ivyabashitseko ivy'uyu mugani w'ukuri, imbwa isubiye kuvyidashwe, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu vyondo. Amen. Imana itubabarire cyane, Imana itugire imbabazi cyane. Raba babaraki ingorane zabo aho sinigisha. Reka ndangirize ku iki gice cya Yuda. Soma Yuda 11 ugeze ku 13. Tuce dufata akanya gato dusenge.
Yuda 11 gushika ku murongo wa 13. Bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini bakihora mu buzimire bwa Baramu kubw'amarongo bagahonera mu mogararizo wa Kora. Abo nivyuririzi bisangira ry'abantu ry'urukundo iyo basangira namwe ibyiza nabungere biragira ubwabo atadusoni nibicu bitagira amazi kubera hose n'umuyaga nibiti birumze bitama byapfuye kabiri zaranduranywe n'imizi imifunda yo mu kiyaga isuriranya babimba ifuro ry'ibiteye isoni byabo n'inyenyeri ziyerera zibikiwe umwiza w'umuzitanya ibihe bidashira. Imana idufashe, Imana itugire imbabazi cyane. Hano sinza kubavuga ko cyane ariko urumva amajambo aremereye, ariko icyo ngomba mwaka kanya ngomba nkora mw'ubu buryo, ngomba ndagusengere wowe wari ufise faveur ariko ukaba wifatikanije na Baramu, wagize intege nke zo guhagarara, wagize intege nke zo kurinda faveur, wagize intege nke zo kuba umwizigirwa, zo kudasenga, zo kudatangira Imana, zo kutezwa, zo kutaca bugufi, zo kutagira umwete, zo kutihangana, wagize intege nke bituma faveur yari kuri wowe igenda, mbere bituma na faveur Imana yagomba kuguhita irarumba kandi wategezwa kuba uyifise. Nimba hari byashitse ku buzima bwawe ca bugufi Imana ikugarurire faveur. Ca bugufi Imana igarurire faveur, igarurire gutona, warutona, warasenga ijoro rikumva, warasenga kumva inzuzi z'ubugingo zidudubiza mu mutima wawe, warasenga Imana ikemera, warasenga ukumva amahoro, ariko ubusigaye uri mu bugaragwa, faveur yaragiye. Ca bugufi nagomba nsengera uwo muntu kuko dukeneye faveur. Wifatikanije na Baramu, wifatikanije n'ibyaha by'ishano, kora ibyaha by'ubusambanyi, kora ibyaha mu masinema, mu mareresi, mu mavideo, ufata umwanya munini mu byaha by'ishano bipfuye, aho gufata umwanya urondera faveur, fata umwanya munini mu marigara, aho gufata umwanya urondera faveur. Mani kubabarire, nimba uhari hagarara tuwusabire imbabazi. Sinteba ndasigaje igindi minota 5. Oh yes, Mana turasengera aba bantu. Urashobora kudoza ibiganza ugasaba Imana imbabazi, kandi urashobora kubwira Imana ati ngira imbabazi, atura n'akanwa kawe, urazi ibyagutwaye. Mana ndasengera aba bantu, ritapasi kelolemenetu umubiri wasuje inyuma aba bantu, kandi arehire ndabasabira imbabazi, ndabasabira ikigongwe. Mana baharire, Mana bose batunganye, bagirire neza, barasoye Yesu asubire kuboneka ko bararenganije, bariherereye ko mu ruhande rwabo bakoze ibidahimbara, abandi barakugunga, abandi baca imanza ziroranye, abandi bavuga ibitari byo. Mana ndabasengeye, turakeneye faveur yawe Mwami, isubire kutuboneka ko. Bibiliya yambariye ngo ubonye ko amaraso nasubira kumwita umunyabyaha ariko tumwita umugororotsi. None ngaba ndabasengeye, bagira imbabazi muri byose. Urakoze nyagora ku ngoma, kuri umwizigirwa, urakoze kuba hariye, imbabazi zawe zibane nabo mu izina rya Yesu. Ariko nawe tera haleluya, nawundi yotera yindi haleluya, ndafashijwe tera yindi we. Faveur ni minota 5 gusa, sindenze, ndacafise umwanya mweneza ndawujera. Ubu tugiye kujera umwanya ku buryo bukwiye. Haleluya, amen. Mose yahawe faveur, ijuru riramenya ko hariho faveur, abantu bose baramenya ko hariho gutona faveur. Ijuru riko riravyiga riravuga ati ubu
mbega mwari muzi ko ariko igihe dufise faveur gusumba abakera? Ndio. Sana. Dufise faveur. Icyambere cyaduhaye faveur. Icyambere faveur dufise mu iki gihe. Kera umuntu yaronka mpemu yera aje kabushungwe pa. Umuntu akavugishwa na mpemu yera, ahejeje kuvuga mpemu yera akaca yigendera, kigasigara ari gipupe kiraho kitagira mpemu yera. Ariko ubu mpemu yera turamugendana, turamuryamana, turamusinzirana mwijoro, mu gatondo, ku mugoroba. Faveur, haleluya! Ako kantu nakamize, akantu kagushoboza kuronka faveur. Mpemu yera, twaronse mpemu yera, Imana iramuduha. Mu yandi majambo, mpemu yera n'inkomezi z'Imana. Bisigura ngo Imana yaduhaye inkomezi zayo zigendera muri twebwe. Yo ndafashijwe Mana yanje. Mpemu yera agendera muri je. Abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana Imana ikiduha mpemu yera aba muri twebwe. Kuba ufise mpemu yera kuva mu itanguriro gushika muri Maraki n'abantu bagendana mpemu yera. Yesu abiravye asanga baronka mpemu yera w'intizanyo, gutiza. Kiene buka madamu umusi umwe turi mu bihe by'ubugaragwa bamutiza gahuzu. Turateba ku rusengero twafashijwe, turataha, dutashe, tugeze mu nzira ahura n'uwayimutije igitenge ciwe. Avuga ngo watevye, wantebeje, mba nagiye, none raba amasaha nari mfise urubanza. Nico gitenge canje. Naramubwira none nogo igitenge reka naye mugira ngo nibishoboka byose nsubira inyuma. Mbabarira tugomba dushike ni hajya tugomba turenge nk'inzu nka zingahe, hari nk'imetero nk'amajana nka 3. Ngwino dusubira inyuma ndago ngo yajewe ngo wanebeje ngo nakurindiye. Acafata iboce rekura igitenge. Acara kimutwara. Nama nabivuze. Yasigaye mu dohozo nimba bita utusujipe. Abadamu b'iki gihe ntibacambara udusujipe. Abakobwa b'iki gihe ntibambara ubusujipe. Bambara akantu bakaca barenza ko akantu kamwe. Umunsi waciye ahantu kagatabuka uzobimenya. Umunsi bakakwambuye, umunsi wahuye na esheke cyangwa accident ukabibona, mw'abakobwa mw'abadamu zamwambara mwikwiza. Ariko mwabaye gute mwebwe? Ariko mwabaye gute n'ukuri kose? Bamutwara igitenge ataha mw'isujipe hejuru agashati hepfo isujipe. Bamubonye ati yasaze, akagenda yirukanga kugira nyaruka te ujya musazi mukayozefu yasaze. Ariko ni kwari ugusara. Hari igihe uba mu bihe bikwerekana nk'umusazi. Ariko ndashima Imana ejo bundi ujya wamushyira ibitenge bingahe? 3. Nagiye mbarira ngo agiye kugura ibitenge, arabigura sinamenye ibyo ari byo, ambwira ngo tujane ahantu turagenda. Tugeze yatuma ko umuntu aramuhamagara ati narinje kukuraba. Twageze ku rusengero dusanga sihari, bamurondera muhira araza amuha ibitenge 3 birimo 9. Amuha ibitenge 3 birimo 9. Kandi nawe igikomo ukora ingerugeramo niyo bazokugereramo. Iki gihe turimo nawe yasa n'uwambaye yasujipe yatumu yarageze ku rugero yambara nk'isujipe akaza ku rusengero ariyo yambaye. Icyo ukora ingerugeramo abandi Imana nayo izoyigusubirizamo. Icyo ntazi nuko yoba yarihanye, ariko nibaza amaze kubibona ko yihanye arabimuha atajambo na rimwe amubwiye, aritahira turataha. Acamuha n'amafaranga, na je naramuhaye n'amafaranga. Kora ibikorwa byiza, ntukihore icyo umuntu yagukoreye, ahubwo mukora icyiza, icyiza kizosumba ikibi cyangwa gitsinde ikibi. Mpemuye turonka mpemu. Haleluya! Ndababwira ikigira kabiri. Kera
kera favere dufise ubu kera umuntu niyavugana n'Imana yatuma umuherezi kandi n'umuherezi yagenda rimwe mu mwaka Imana ibiraza iravuga ngo umuntu wese kwa kundi yo Mose yavugana na Imana nkubone natwe turonka favere yo kuvugana na Imana nkubone yo favere turi iki gihe jane ukeneye kuvugana nawe ukigenda aho nyene ucyurashikirwa kera Mose yari niwe wenyene yavugana nayo abandi ngo genda hariya kure ariko ubu nawe uri muri dushe muca muvugana uri mwibarabara muca muvugana uri muri karitsiye muca muvugana uri mwisoko favere ariko nawe uri hano batera haleluya gerageza kurinda favere chunga favere haleluya yicunge yizigame yo ndafashijwe we gatatu favere yaduhaye iki tugira abami n'abahe resi itugira abami n'abaki ntabwo twari abami n'abaherezi kera twari abo gupfa rubi ariko ubu yatugize abami n'iki n'abaherezi yaduhaye ubushobozi bwo kuzoca imanza ducira imanza amahanga itugira n'abaherezi mu bwami bwayo Imana shimwe iyo ni favere n'ukuri nafashije icyakane favere ngira kane kera umuntu akoze icyaha yagiye ari gwatanze bimaze yagiye ari gwatanze inka n'intama n'inuma ku mukene ariko umufavere iyo umuntu acumuye aca bugufi mu maraso ya Yesu niwe kimazi yari yitanze rimwe gusa duciye muri we duharigwa ivyaha favere spesiyale wayitarara haleluya be murazi ubutoni dufise mw'iki gihe ariko muratahura ubutoni dufise muratahura ubutoni dufise ikimazi ni Yesu yitanze ku musaraba wiriso Yesu aguhumugisha we wabibonye ko reka mvuge icya gatanu aja ku musaraba Yesu yikoraniriza ko ubwoko bwose avuga ngo nimuze mwese abarushe n'abagize nte ndabagire gute favere atarobanuye mwese abarushe n'abaremerewe muze ndabaruhure abarushe mu mutima abarushe mu bukene abarushe bankwa abanyamibembe abanyabyaha abarozwe abagwaye ibyago ingorane zose mwese muze ndabaruhure haleluya favere yo jewe nasanze mfise favere isumba ya Mose je nasanze mfise ni isumba na Enoka ntiyagurutse gutya ndayifise isumba yiwe je naravye nsanga Paulo mu bikorwa yakoze byose mfise favere isumba ya Paulo reka ndayikubari favere isumba y'abantu bose nasanze mfise na favere isumba ya Maria mbere Maria umwe nyina wa Yesu nasanze dufise favere zimusumye ndaze kubabwira none ndabikubwira garuka hano uraba Mose yakoze ibikomeye akoresha utwumiza Imana iramushima iramwemera iramutura arahana Mose Yosuwa ba Eliya ba Enoke ba Paulo bande ba Yosefu bakoreshejwe ibintu bitangaje bari bafise ibintu bikomeye hari amajambo nasomye aranezereza arankira igiti umugani wura arangi abo bose na Maria yarapfuye ntabwo yadunze kujya bababwira oya icyanditse kirerekana ko yapfuye ari ahantu aho Eliya ari aho Mose ari aho Enoka ari aho Yosefu ari aho Yosefu ari abo bose aho bari Bibiliya yambariye ngo baraturindiriye ntibararonka ibyasezeranywe Yosefu atarahashika Enoka nawe utarahashika na Naka atarahashika nayavuze ngo sisoma nsubira nsome ndagasoma ko kawe gasome mu Baheburayo nari navuze ko ntasubira gusoma ako kantu kanyishe mumpera uriya musomyi mwiza
mugorora ibiganza mutumbereze kuri ya musomyi mwiza. Hagarara ishengero tuguhezagire. Imana imuhezagire mu izina, imutunze mu izina, imuha ubwenge mu izina, imuha ubushobozi mu izina, imuha amahoro n'amafaranga mu izina, imuha kuramba mu izina. Haleluya! Erega ibyo birabaye. Birabaye. Kabaye ejo azoshinga intara. Abaheburayo 11 umurongo umwe wonyene wa 39. Abo bose bamaze gushingirwa intahe kugukwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe. Mana nishimwe cyane. Ako kantu mwagasomye. Reka tugasubiremo. Gasubiramwo. Abo bose bamaze gushingirwa intahe. Bamaze gushingirwa intahe. Kugukwizera kwabo. Kwizera kwabo. Ntibahabwa ibyasezeranywe. Bandanya na karama. Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Amen. Ntibashobora gutunganywa rwose tutari kumwe. Mose ntashobora gukayangana tutari. Mariya ntashobora guhabwa na kimwe. Yosefu ntaraha shika. Baranimbiye Faveur. Ariko nawe tera. Reka nawe bamuzane. Bakabibona bakaryoherwa. Bakagira Imana ati biduhe. Rindira. Turarindiye Yosefu. Turarindiye Chantal. Turarindiye Antoinette. Turarindiye Naka. Turamurindiye. Imana ngo yatuboneye icyo baciza ko badashobora gutunganywa rwose tutari kumwe. Faveur. Sinsubiramo ndarangije. Ariko izo faveur zirasumbana. Uko urondera Imana niko faveur yiyongera. Ndagomba kugusabira faveur yiyongere mu izina rya Yesu. Twarayemerewe turayifise, ariko umunota umwe dusenge. Umwe gusa ushobora guhagarara nkagusabira faveur special. Lo basike lo lemeneto. Haleluya! Mana turagushimiye waduhaye ubushobozi ko badashobora n'abatwitangiye imbere atakintu bashobora kuronka tutari kumwe. Uyu munsi turiko tuvuga ijambo rya faveur. Gutona. Mana ndagomba gutona. Yesu ndagomba gutona. Uyu munsi ndagomba gutona. Uyu mwanya turagomba gutona. Kandi ibyo turabifise. Bitoneshe muri byose. Turagomba gutona. Aba bantu batone. Batoneshwe nawe. Bagire faveur mu ijambo. Bagire faveur mu bikorwa. Bagire faveur mu rengezi. Bagire faveur icyo watuye kiwe. Bahe faveur y'ubutunzi. Bahe faveur ya mpemuyera. Bahe faveur tuvugana nawe. Ndabasenge. Senga. Fata umwanya. Faveur yo kumukorera. Faveur yo kuba ku rusengero. Faveur yo kugukorera. Faveur yo kubyara. Faveur yo kuja hanze. Faveur yo kwemerwa. Faveur yo kugirirwa neza nawe. Durukije faveur n'aka kanya. Muri ya faveur wampa. Bwa butoni wankoresha. Bwa nzohezagira abazohezagirwa. Ya faveur wampa. Kw'ivyo nzokwatura bizoba. Ya faveur y'umugisha. Ya faveur y'amasezerano. Ya faveur y'ijambo. Ya faveur y'amahoro. Faveur. Natuma faveur. Natuma faveur. Mugabani hano. Nabatuma ko faveur. Aha bagire faveur. Mugabani faveur. Muganga agire faveur. Muganga saveur faveur. Mukaza kora. Ndamusabiye faveur. Bibitanza ndatumba faveur. Bayabako ndatumba faveur. Abasoni bagire faveur. Akora hose. Azabona faveur. Abaturi kumwe hano. Ndabasabiye faveur. Abari kuri Facebook. Ndabasabiye faveur. Abari kuri YouTube. Ndabasabiye faveur. Abari kudukurikirana. Ndabasabiye faveur. Ururutsa Yesu faveur. Wabaye ubushobozi Mose. Muri kino gihe ciwe. Natwe n'iki gihe. Ndasabye faveur special. Faveur abandi badafise. Faveur abandi batagirirwa. Mana ndasenze Imana. Ururutsa faveur. Ururutsa faveur. Ururutsa faveur. Ururutsa faveur.
ndurukiye amafaranga, ndurukije gutona mwana, ndurukije gutona. Mana ndagushimiye, ndagukomeye amashi kuko Imana ishoboye byose. Mu izina urashobora gutera haleluya. Imbere y'umugabo wawe ugire faveur, kukazaho uri ndagusabiye faveur. Abantu bakuravye gusaba kubonemo faveur, y'abandi ntawe babakiye faveur. Uwo mukukana ndagusabiye faveur muri kose. Mu mavuta Imana yahaye Yosefu harimo nayo gutoneshwa, akira faveur gikundiro. Bitahora bigukunda bigukunde, abatakwemera bakwemere, abagupinze baguhindukirire, abagutaye bakugarukire. Kubera faveur izana amafaranga, faveur izana imiryango, faveur izana famiye, faveur izana kubaho neza, faveur izana amahoro, faveur izana igikundiro, faveur itsinda kamere, faveur itsinda ibyaha. Ndasavye faveur irekuriwe, ariko wa muntu wakira faveur, wa mukobwa wakira faveur, wa mukobwa wakira faveur, ugeze ahantu wemegwe. Wa mugabo wakira faveur, ugeze ahantu wemegwe. Akira faveur ku kazi, faveur yo kuduzwa. Ijambo mvuze rice ryemerwa, ijambo mvuze rice rishigikirwa. Amajambo yose avuga icyo uvuga rice ritorwamwo, ariko wari ukwiye kugira faveur. Akazi uriko urakora kabemwe faveur. Nibagira faveur abakiriya bazoza ari benshi. Abasike boka faveur famuyera, akira faveur igikundiro. Turasabye kugira faveur ya mpemero, faveur y'ingabire zikomeye, faveur y'ibitangaza n'ibimenyetso, faveur muri karitsiye bamaze iminsi batakwemera. Akira faveur wemerwe. Urupangu bakugize uw'inyuma, akira faveur wemerwe. Umuryango wabaye uw'inyuma, akira faveur w'imbere. Faveur ndamurukije kurabikoga, yaba bari kurabikoga, yaba bari kurabirwamo, yaba bari kurabidomina. Faveur y'amafaranga, akira faveur y'amafaranga, akira faveur kuri konte, akira faveur muri sakame, akira faveur mu musoza. N'iki gihe ujyane na faveur, jyana faveur. Ino bose yari afise, ndatura faveur, ndatura faveur, ndatura faveur. Wowe uyu munsi uriko ugendere muri faveur, utambukire muri faveur, ujyanire muri faveur, utambukire mu gutona, utemberere mu gutona, wirinde mu gutona, uririmbire mu gutona, ikizongera cyose utone, aho ubonera hose utone. Reka utone, reka utone, reka ugire faveur n'ukuri kw'Imana, reka ugire faveur n'ukuri kose. Ndakubwiye kuva iyi saha iri jambo rya faveur rigendane. Winjiye mu bintu uvuga ngo ahantu biki, reka umuntu wese azoza ahantu ambone ko faveur. Ahantu hose uzokwinjira nawe azobona ahantu hakinyitse, ukinjira ucugira faveur, ucukayangana abantu bakubonemo faveur, ucugira faveur ugiye gutora. Yabandi nkahomba ntiyindi haleluya. Amatangazo